gatoya ariko Imana yacu ni nzima byose bimeze neza papa abantu benshi bazi kuri Fanny Lavine ariko burya hariho umubyeyi wanje ngaha yanteye iteka arabaho hano nibaza ko ariwe Fanny Lavine original papa nyemerera mumve hasi n'ukuri ubu ni umubyeyi wanje ariko uyu munsi ndibaza yuko uko biri kose hari abantu benshi banzi kubera ibikorwa nkora kandi ashyigikira mu rugendo rwanje ndibuka yuko filime ya mbere naso yitwa Urugendo nayikoreye muri Eglise yaramfashije no kugurisha amasede ibyo bikiri kwa bati n'ababyeyi bake bimwe mu bafasha abana babo nk'uko papa dukunda gushimira cyane ndakoreza ko atari je n'umustar ariko niwe umustar Recíproco. Carista. amahoro cyane abashimane bahezagire vrema mwakoze kuza ndanezerewe cyane ukuntu ntumvuga ubwa mbere maje gusaba imbabazi kubona porogaramu yatevye So. Chekeshaga kweli. Mbona jamii hasi mu. Ikibazo rero. Kuna bosi wake wote yambara bisa. Neze barisubira isoni. Cyabiri shingubu isoni. Oya niko yaragiye Wow, murabona ukuntu yambaye abakunzi ba STV ari kumwe n'umugabo we w'ibitano. Murabona rente. Wiwe yes nkuko mubibona ngaha Abakunzi ba STV murabona ko ari bisa neza cyane. ibara bari bigenda neza cyane gusa barambaye neza barasa neza niyo nzira y'izina barasa neza umusana amahege no mwese muzo gukurikira Africa TV Ntabwo bameza babarisha. Babaye umwana bakoresha mu biganiro. Sine nkora filime sinagimuga ni Fanny Lavine filime yanyu mwayisengeye filime tugiye kwerekana uyu munsi yitwa Data akaba ari filime y'urukurikirane ifite ama episode menshi none data bishaka gusigura iki majambo make Data turazi ko ari ijambo ry'ikirundi risobanura papa umuvyeyi n'umuvyeyi rero ni filime bazoshobora kubonamo ibintu byinshi bitandukanye bijanye n'abavyeyi n'ibibondo turazi ko butari bashasha muri bino bikino mbega bamaze kubona ingaruka niyihe mu mubano hariho ibyahindutse kumbure mwamara hano ibyahindutse ni byinshi cyane ni nayo mpamvu twabandenje dukomeza kugira gutanga ubutumwa ducishije mu mareresi kandi tukagerageza no kurondera ubutumwa nyine abantu benshi badukunze no kuvuga ko aricyo gituma iyi resi yitwa Data yashoboye kuboneka ego mbibona kenshi ntambamye kenshi muhura n'izihe muri zo ntambamye amafaranga no kuba hariho abarundi batarabitahura yuko gukora filime gukora umwuga bakaba no kumenga tuko tukinitugenegene niyo ntambamye igihari ariko turashima Imana aho bigeze ego hari amafilime menshi amaze gukinwa mbega akabijya muri inaka
akabirya muri iyi ni kubera ko tumaze igihe kinini turiko turakora n'ibyo ariko ubu novuga ko iyi tuyikoze twari twabanje kuraba ati twineguye kwanza mu byo twakoze muri kahise tukinegura tukavuga ati reka dukore byitubure kurusha byaheze. Yego hariho ubwo bwinshi bafise impano mugabo bafise ubwoba kumbure byaye n'uburyo bagira ati eske ushika hajya gute wo babayikaho. Impano uyifise yikoresha kubera ko nta kintu na kimwe uzokora ngo ubure intambamyi izokubuza gushika kwihangiro ryawe ari naco gituma icyo novuga yuko ari nk'umugwi ariko ni kampani yacu yitwa Twafa ikivugo cyacu ni kumenagura inzitizi zose zotubuza gushika kwihangiro ryacu. Ibyo rero tubwira muri make iyo filime kiyitse majambo makeya nk'akarizime gato cyane icyumviro nyamukuru kirimo. Icyumviro nyamukuru ni mbega data ninde papa ninde mubyeyi. Abarundi bakunda kuvuga ngo umwana ni w'igihugu rero muri iyo resi dushobora kumenya gute umwana ni w'igihugu cyangwa n'uwamubyaye nyene cyangwa n'uw'igihugu cyangwa n'uw'umuryango. Mbega ubona biciye ku mafilime umuntu yashaka kwibeshaho kakaba nk'akazi cyane rwose nanjye nibyo bidutunze n'umuryango wacu nta kintu dukora uretse amareresi. wewe mwatwemeza rero kugaruka ngo ushobora kugira ati tworonka akazi twongera nkakugera mwibaza kugaruka ngo ushobora gukina amafilime ugashobora kwibeshaho. Ego nivyo nyene nari nishuye birashoboka yuko ugakora irerese bakabaho nkuko natwe turabayeho ariko birasaba kwihangana kuko si bya bintu uvuga ngo ngombe muri umunsi ejo nsarura ndonka amafaranga birasaba igihe kinini kandi si byo bintu uvuga ngo ngombe ndonke menshi bihuse birasaba kwihangana no kugenda gahoro hama Imana igahezagira kuko Imana nyene niyo yasidiragiye yuko izohezagira kuba n'intoki zacu aho gukora filime n'akazi. Mbega mubona kazoza igihugu muterera iki? Duterera kubwira ugwaruka gukora no gukunda igihugu. Murakoze cyane.
Karibu sana. Amahoro cyane. Abashimani bahezagire vrema. Mwakoze kuza. Ndanezerewe cyane ukuntu ntobivuga. Ubwa mbere maze gusaba imbabazi kubona porogaramu yatevye ari ivyari kugoranye gatoya. Ariko Imana yacu ni nzima. Byose bimeze neza. Papa. Abantu benshi barazi kuri Fanny Ravine. Ariko burya hariho umubyeyi wanje ngaha yanteye iteka arabaho hano. Nibaza ko ari we Fanny Ravine original. Papa nyemerera muve hasi n'ukuri. Ubu ni umubyeyi wanje. Ariko uyu munsi ndibaza yuko uko biri kose hari abantu benshi banzi kubera ibikorwa nkora kandi ashigikira mu rugendo rwanje. Ndibuka yuko filime ya mbere nasohoye yitwa Urugendo nayikoreye muri Eglise, yaramfashije no kugurisha amasede. Ivyo